Turabaramukije amahoro y'Imana, ubwoko bw'Imana, icubahiro cose kirushirize kuba ic'Imana ubugira kandi Imana ituzigama, Imana itugirira neza uko bukeye uko bwije, Imana igenda itugwanira intambara zitandukanye. Ino saha na kano kanya turanezerejwe cane no kubana namwe mw'uwu mwanya mwiza Imana itwongeye ubugira kandi. Turanezerejwe no kubana namwe ubugira kandi, twongera tubashimira mwebwe mwahisemo kuza murabana nacu muri bino biganiro. Turakengurukiye mwebwe mumaze gufyonda subscribe, Imana yo mw'ijuru irushize kubahezagira. Nawe utarafyonda subscribe urahawe ikaze kugira ngo wifatikanye nacu kw'ino chaîne ya YouTube. Turanezerewe cyane ukuntu Imana igenda ibagirira neza n'ukuntu natwe Imana igenda ituzigama, igenda itugirira neza. Ni Imana twitayeho, ni Imana itugirira neza ku munsi uko bukeye uko bwije. Kubaho ni ubuntu bwayo, kugendagenda hano kw'isi ni ubuntu bw'Imana. Hariho byinshi byakurondeye, hariho byinshi byandondeye, ariko Imana iratugwanirira. Naho mpamvu ino saha na kano kanya ukiriho, kandi ndumva ataco kuza kwishima no kuyihesha icubahiro. Icyubahiro rero kirushize guhabwa Imana ubugira kandi. Turanezerewe cyane n'ubu mwanya Imana yaturonkeje. Ni umwanya mwiza wo gushimira Imana ubugira kandi, kumva woshimira Imana, kumva woha amashimwe icubahiro cose ukagiha Imana, kuko niyo ikwitayeho, niyo igenda itugirira neza ku munsi. Ndumva ataco kuza gushima Imana. Ntiwibagire rero aho Imana yagukuye, ntiwibagire ivyo Imana yagukoreye, nk'uko bamwe usanga bagenda bavyibagira hama bagasubira mu vyo bahevye. Ino saha na kano kanya turiko tuguhamagarira kutibagira ico Imana yagukoreye. Aho uri hose wame uvyibuka, wame wibuka ivyo Imana yagukoreye, hama uheze uyishime, uyiheshe icubahiro kuko iragikwiye. Ni Imana ugwaye kuvura, naba nabivuze. Hariho ingwara n'abagagazi bananira, ariko Imana yoyo uyambaje ikagukiza. Ni Imana itwitayeho uko bukeye uko bwije. Sinovuga menshi, ariko numva wari umwanya wo gushima. Nawe aho uri hose uzohora ufata umwanya ushimira Imana uko bukeye uko bwije. Ndumva wo kwifatikanya nanje mw'uwo mwanya wo gushima no gukengurukira ivyo Imana igenda idukorera ku munsi. Hari ivyo idukorera tutabanje no gusenga, kuko niyo itubonera ibiri imbere. Reka dusangira n'amajambo y'Imana tubona muri kino cete ca mbere Petero yanditse, igice ca 5, turahera ku murongo wa 6 tumanuke n'uw'indwi. Hari amajambo meza cyane, reka tuyasangire. Igicete ca mbere Petero yanditse, igice ca 5, duhere ku murongo wa 6 n'uw'indwi. Reka tuyasangire mu izina ry'umucunguzi wacu Yesu Kristo. Nuko mwicishe bugufi muri munsi y'ukuboko kw'Imana k'ubushobozi, kugira ngo zibashire hejuru mu gihe gikwiye. Uwo ni umurongo wa 6 niko batubwira ati, nuko mwicishe bugufi muri munsi y'ukuboko kw'Imana k'ubushobozi, kugira ngo izibashire hejuru mu gihe gikwiye. Guca bugufi, kumva woca bugufi, aho buri hose kumva woca bugufi, ugaca bugufi, kugira ngo Imana nayo izigushire hejuru mu gihe gikwiye. Guca bugufi birasaba ikiguzi. Ego, nawe vyumvire, guca bugufi birasaba ikiguzi. Ariko ndumva aho woca hose, ivyo urimo byose woca bugufi, kugira ngo Imana nayo izigushire hejuru mu gihe gikwiye. Umurongo w'indwi nawo uratubwira uti, muyikorere amaganya yanyu yose kuko ibababara. Ati muyikorere amaganya yanyu yose kuko ibababara. Ni Imana itwitayeho,
ni Imana itobora ikiguhemba. Oya, ku Mana byose biruzuye, ku Mana byose biruzuye. Ndumva ataco kubuza rero kuyereka imitwaro yawe, nubwo woba urwaye canke nubwo woba uri mu bibazo bitandukanye, ibyo woba urimo byose uvyereke Imana ishoboye byose. Ni Imana itwitayeho ko bukeye ko bwije, ni Imana itugwanirira. Urimbuye aho waciye, urimbuye kuva ukivuka kugera ino saha na kano kanya, ibyo umaze gukora ni byinshi cyane. Uyihe amashimwe, uyishyire hejuru, kuko niyo ibikwiye. Icyubahiro cyose kirushirize kuba icy'Imana ubugira kandi. Wari umwanya mwiza wo gushima, dushimira Imana uko igenda itugirira neza umunsi ku munsi, nubwo wowe uri mu bibazo bitandukanye, ariko ufata umwanya mwiza wo gushima, ufata umwanya mwiza wo guha icyubahiro Imana, kuko niyo ibikwiye. Kubyuka ni ubuntu bwayo, kugendagenda hano ku isi ni ubuntu bw'Imana. Kuronka icyo ari cyo cyose ushobora kuronka, umenye ko ari ubuntu bw'Imana. Ntihagire ikintu na kimwe kikubuza gushima, ntihagire ikintu na kimwe kiguca intege cyo kubuza guha icyubahiro Imana. Ni Imana ikwitayeho, ni Imana ikuzigama, ni Imana ikuvura urwaye. Hari indwara nyinshi zananiye abaganga, ariko Imana ikazituvura, ariko Imana ikazikuvura. Ni Imana ishoboye byose rero. Icyubahiro cyose, guhimbazwa, gutazira, gushyirwa hejuru, byose birushize guhabwa Imana igihe tuzigama ku munsi ku munsi. Imana yakuremye, Imana yandemye, izina ry'Imana yacu rishyirwe hejuru bugira kandi. Yesu Kristo abahezagire, kandi Yesu Kristo abagirire neza. Aho uri hose, mpemu w'Imana arushirize kubana nawe, maze abamarayika barushirize kubazigama no kubakingira imitego y'umushetani. Icyubahiro cyose kirushirize guhabwa Imana ituzigama umunsi ku munsi, kandi iduhezagira umunsi ku munsi. Mugire ibihe byiza. Murakoze. Nawe utari bwashyize subscribe, urahawe ikaze kugira ngo twigumanire kino chaîne ya YouTube. Hama ufise icyo utubwira muri commentaire, nahone urahawe ikaze, kuko amakomantere yayo turayasoma kandi turashimiye mwebwe muza muradushyigikira kuko bukeye ko bwije. Aho muri dusengeranire, mudusengere natwe tubasengere, maze ikindi gihe Imana yabishatse twe duhurire mu ijuru dushima izina ryayo. Icyubahiro cyose kirushirize guhabwa Imana igihe tuzigama ku munsi ku munsi. Mugire ibihe byiza, mwarahezagiwe. Shalom, shalom.